Terura ese. Anerura reka gusa. Oya ndawutera no gushobora. Terure basiye. Guys, ubu rero twadukore imisuku nyene. Adukora imisuku nyene. Mbwira rero byari byifashe gute. Mbwira urarize muhira. Mbwira urarize muhira. Hamba inyuma yo kurira mu. Cyumva amaso. Mbwira rero inyuma yo kurira muhira. Mabwa ati naje nka jewe ndahava ndaho umugabo muremure. Yo. Canke nk'ubu abana banje niyo navyara gasanga nk'abana bari baza turi mwadogo tukane mama Elsie kuburehuko kuri wewe bivuze iki? Nta kintu kimwe bivuze. Hari benshi bavuga ngo uri umwana. Je mbabare n'umunsi wa mbere ndakubona ku ifoto navuze ati uwo mwana amukoresheje igari. Nk'ubu nka wewe wifuza kuzotwarana n'umuhungu ari hagute? Muremure. Nayo no. Nkajewe. Ah, wari mukombe. Hai mu gatondo. Mengo yari entre 8h et 9h. Charaza mu ishuri asanga teko turatera urwamo. Ujwa basi twako duterwa mu bivanye ingene tutakuwe ishuri iki. Hama acha duto avuga ati ngo je nganda batondeke. Okay. Kandi yarakaze. Tumubonye twarahababuka. Je nganda batondeke. Aradutondeka mbega ngo wa muntu mugufi ngo wigikuru ngo yiganga. Yo. Abana bose caragiru. Ego. Nanje candavuga acavuga nane navyumvise candatekanywa ndabo. Cavuga ngo urya muzohemo muhamazi azara bavomera amazi. Azara bavomera amazi. Rusange. Mwinje ndavyakira nk'ishaka ry'Imana. Kuko uku jewe meze hari abandi basumba jeyo. Hari usanga ari bimuga, basanga atafise amaguru. Ugaje ndafise amaguru kandi naranse opportunité yo kwiga. Ubwo abandi ugasanga nta opportunité yo kwiga baronse. Okay. Elsie, uri en couple? Oya. Kuzihe mpamvu? Se mpamvu? Nanje kubironderera, bataje kundondera. Yes, one two bakunzi ba About Media ankundira ndabaramutse ndabifurize amahoro y'Imana abane namni MC Ivan umutima wa Burundi miso sina hose atugerageza kubazanira ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo kumbure dushobore kunezereza abafana canke abakunzi b'ikinyamakuru cacu batwizeye bakadukurikirana ndetse ku munsi bakarazwa inshinga no kubona tutabahaye bishasha bakagaruka kandi muri commentaire bakadutera intege batubwira ati uko biri kose zamuraduha ibiganiro byinshi biri ku mwanya right now rero dufise umutumire adasanzwe numwe mu bantu navuga neza yuko batangaje cyane gose numwe mu bantu Imana yaremanye ubuntu bwiwe ariko ubwo buntu bwiwe butangaza benshi ariko igitangaje gusumba rero nuko abenshi badakunda kwishimira uko bari ariko wewe abari fier nuko ari bamwita Elsie n'umwana w'umwigeme ubona neza yuko akiri muto cyane niwe twatumiye mu bwambi bwa About Media kugira ngo uko biri ko dushobore kuyaga dushobore kumva byinshi kubigize ubuzima bwiwe cyangwa ku byaho zari iby'ubuzima bwiwe kumbura dusangiza intahe y'ubuzima bwiwe kumbura ifise benshi ishobora gufasha cyane rero mu nkundire dushobore kumwakira mu bwambi bwa About Media
tukwakire cyane Elsie. murakoze Umeze neza cyane gose. amakuru yawe Elsie? Ni sawa. Mengo uratekereje cyane Ndatekereza. byakweri attention y'abantu batekereza nka bamwebwe usanga ari abasazi ko niko kabi kabisa. turamukizira abakunzi ba Sabaut Media bariko baradukurikirana. Sabaut Media ndabaramukije aho muri hose ndabakunda cyane. Burya akajwi kawe ugasanzwe arako nyene uri sûr? C'est vrai? Nubwo uri kumwe n'umusheri uvuga ko kajwi nyene umusheri wawe bon birashika nyene nawe nturi en couple none uri sûr? Warahemukiwe nawe? sinahemukiwe. Imyaka ntiragera? ntiragera. Uri sûr? tutabeshanye ufite imyaka ingahe? we nawe cyana mukobwa yivuga imyaka basi ni hagati ya 10 n'ingahe na 10 n'ingahe? Entre 15. Entre 15 et combien? 17 ans. Entre 15 et 17 ans. Wow. Okay. Kuba ariko baradukurikirana rero abariko baradukurikirana like abakubonye ubwa mbere kumbure abagomba gukurikirana intahe y'ubuzima bwawe cyangwa agomba gukurikirana ikiganiro cacu tubibwire gato nyaho bashobore kutumenya. Elsie ninde? Amazina mbega Elsie arafise abavyeyi tubwire gato nyuriwe. Elsie ni umwana w'umukobwa arafise abavyeyi bose avuka mu muryango w'abana bane agira kane n'umuhererezi. Muri 4 enfants uri umuhererezi. Wow, ni Elsie nde akandi kazina? Elsie Mika Dushima. Mega Mika Elsie Dushima. Wow, Elsie turakeneye yuko kumbure dushobora kumenya Elsie ukuri rero. Elsie yaragiriwe amahirwe yo kwiga mw'ishuri? Yarahejeje ishuri canke ari muri vacances? Wize iki Elsie? Télécommunication. Wize he? Amajani. C'est vrai? Aho rero ibintu byituma tumanako n'amakuru by'amakuru nibikana connect ushatse ucuyikata. Basa ahubwo ni mukura mukamakati nkabakora. Rega ico gituma mbona connection zayiko ziraduga canke wakoze akata. Elsie turakeneye gato tugusubiza inyuma. Urugendo rw'amashuri rwa rumeze gute? Ndavuga kwishure mu kibano c'abanyeshure mwigana bagufata gute baravye taye yawe ukuntu ureha ukuntu ngana bavyakira gute bagufata gute? Hariho bamwe bantahura n'abandi sometimes batantahura uko meze jo bakankengera. Kugukengera cyane byakunda kuva kuki? Jo basi ngiye nko mwirigara ryabo cyari turi kumwe n'abandi bantu ugasanga ni kundi ugasanga rero bariko baraponda. Baponda bavuga gute? Cyo umuntu jo basi benshi bayivuga batayivuga menyere ari nk'abashasha cyane tutaranavugana ugasanga bariko ryo umuntu ngena rehayo ugasanga ngene nimba abari kumwe baramenyera gati nase bisanzwe so umuntu nk'abandi. Elsie kuburehuko kuri wewe bivuze iki? Nta kintu kimwe bivuze. Hari benshi bavuga ngo uri umwana. Je mba bare n'umunsi wa mbere ndakubona ku ifoto navuze ati uwo mwana amukoresheje ikiganiro. Ati uwo mwana amukoresheje ikiganiro gute? Aho kuri kura viora agateka kabara. Uraca mbwa ati kare ati tireka ni nkumi nateye n'ubwoba aho. Ayo ma challenge warahura nayo cyane. Muri quartier nabonye bamwe. Hari ico ubona yuko bishobora kuba bikononera mu buzima? Nta kintu nakimcika. Okay. Hari igihe usanga ataye y'umuntu uko Imana yaremye umuntu bibangamira abantu. Ubwo ntibo babara kuvuga bivanye nuko nawe ababangamira kuko hari abantu usanga iyo bibonye ko defo bakumva abantu bariko barabavuga bace baguma bikeka yuko abantu bose babagaye ugasanga nabo babishizemo inzigo. Elsie ntabwo yigera bishiramo inzigo ugasanga biriko bimuvuga ko kumbure gusuzugurwa. Oya nuko. C'est vrai? Aba professeur bishure bo. Reka umwe yigeze kumbangamira kwe. Mu buryo bwahe? Jo mu buryo ngene bwo kumbwira nabi. Ngo ndi mugufunda igikuri. Nguri igikuri. Kwacu vyakira guterza. Ni kwera ngene biravana n'umuntu ngene bayavyutse. Mugaca usanga uwo munsi vraiment ce encore mu gatondo. Hari mu gatondo mengo yari entre 8h et 9h.
caraza mu ishuri asanga turiko turatera urwamo ushobora basi twako duterwa mu bivanye n'ingene tutakuwe ishuri iki hama aca duto avuga ati ngo je nganda watondeke kandi yarakaze tumubonye twarahababuka je nganda watondeke aradutondeka mbega ngo wa muntu mugufi ngo w'igikuri ngo yiga ngaho abana bose baragira ego nanje acavuga naye navyumvise candatekanywa ndabo acavuga ngo urya muzohemo umuha amazi aza arabavomera amazi muri uwo mwanya narabaye desu sinamenye y'amaso atavuye nico nsanga naryamye ku ntebe ca ndatora akantu ndaja gusaba uruhusha ko amaso yari yatukuye akatwa arambaza nibiki habaye kubaye iki wo mu mwanya ko wari umeze neza ndambwira ibihejeje kuba ca ndagiye caransinyira ndataha pole sana nibisanzwe ariko je nshaka tuyage wambuye amarori ariko tuba tutariko turakubona Elsie abafana bacu barakenewe kubora mu maso turasaba uruhusha urataha umaze gutaha wavyitwayemo gute wiyumviriye iki muri ako kanya mama yambajije impamvu ntashakira ikara kandi acambaza impamvu amaso atukuye ndabimubwiye avyandinye nyene ko umuvyeyi umushavuje umwana naye nyene aca yumva ababaye arababara ca ndafunga ca ndaryama ca ndasubira ndazinduka kw'ishuri nk'abandi ico gihe nyene sinabibwawe vyawe ingene nari meze kubera niga mengo w'icenda sinabwitahurejeyo Elsie hari igihe bihora bishika canke vyoba vyarashize ugasanga uricaritse abavyeyi ugasanga uriko urababada ati kubera iki jendeye huku canke ngana uku canke imeze uko ati vyavuye kuki ico kibazo umaze kukibaza abavyeyi nahigeze kukibaza mama twicaye cambwira ibintu byose bishaka ry'Imana kandi umuvyeyi arenza akubwira uko uvuye mu cumba nawe nyene ko bitamuvuye kandi nitwoja tuja guta ikosa ku bavyeyi oya kuri wewe taye yawe ukuntu ureha ukuntu muri societe zigiye zitandukanye bagufata kuri wewe uvyakira nk'iki uvyakira nk'ingwara uvyakira nk'ishaka ry'Imana umugani wa mama wawe uvyakira nk'iki muri rusange mwinje ndavyakira nk'ishaka ry'Imana kuko uku jewe meze hari abandi basumba jewe aho usanga ari bimuga basanga atafise amaguru ugagenda afise amaguru kandi nararonse opportunité yo kwiga ubwo abandi ugasanga nta opportunité yo kwiga baronse Okay. Elsie hari abantu benshi usanga muri societe bishimirije uburebure bwabo mbega we birashibuka ba fier no kureha no kusa ku buryo n'umuntu wari wese avuga ati ico gikuru cyo mumbira ati wow ndabyishimiye shaje fier yicondi cyane ntumbwire kandi cyo gushimara bifise n'abagenzi barebara okay none ntibikujena haje nk'umutipe kukudiraga muremure ntabwo nta kimwe nk'ubu nka wewe wifuza kuzotwarana n'umuhungu ari hagute muremure nayo nka jewe aho ari mukunde uri siyo ko ndi mugufi jewe uri siyo wewe ntiwontera ariko je no guterura uri mugufi mugane ntaco wewe ntiwonterura ariko je no guterura n'est-ce pas vrai? Elsie umuntu mugufi naterura muremure byo warubize naye ndabizi urabizi areje ntiwontero oya ariko je no guterura ngo bampima ho kandi oya anerura reka gushima oya ndawutera no gushobora guys ubure twadukore imisuku nyene adukora imisuku nyene mbwira rero byari byifashe gute mbwira urarize
urarize muhira mbwira urarize muhira hamba inyuma yo kurira cyumva amaso mbwira rero inyuma yo kurira muhira wewe mu bigaba uri si nicaye ikintu cakubabaje mu buzima utazopfa wibagiye se cambabaje mu buzima utazopfa wibagiye cuwa mu muganga ico nzociba cuwa mu professeur yambwiye jo abasi wa wundi vraiment yari menace waruzi ko yo kuvuge muga tusanga ahubwo niwe aciye agira abavyeyi rimwe na rimwe iyo bashavuye nto usanga bagututsa ati wagikuriwe cyangwa nta na rimwe abo muvukana murubahana nyene wavuze ko muvukana muri abana bane ariko akaba ari wowe umuherereza abo bandi ni barebare canke nabo barebare baragereranya ariko wewe wenyene ni ureho ariko ndabizi neza hari utubazo twinshi hora wibaza mu mutima bikakunana kudusohora nta tubazo hora wibaza mu mutima bikakunana kudusohora utubazo iyo uravye abandi iki ugaca wiyumvira utubazo tubiri muri two baca ndawugira bravo mambwa ati naje nka jewe ndahava ndaho umugabo muremure yo canke nk'ubu abana banje niyo navyara gasanga mvyaye nk'abana bari turi mu badogo tukane mama nivyo bibazo hora wibaza iyo wibajije ivyo bibazo bisha birangirira he birangira nyene sinzi birangira sinzi birangira mbajije ariko tusanga mbajije nk'umugenzi wanje ukabaza nk'umugenzi ati kenzo byara Ersi niyahe urakunze kumviriza ati abantu bagufi canke abantu barebare abantu b'inzobe abantu birabura usanga bafise inyifato zimeze ukuntu nizahe inyifato z'abantu bangana nawe abantu bangana nawe nk'ubu hariho kimwe numvise ngo barashavura cyane kandi iyo bashavuye ico bafashe cyose baca bakimiga ishavu nivyo ikindi higira kabiri shabaranka umuntu abavuga agize mubonana anko bariko baranakura bagaca babibona n'ahandi usanga ubwo rero wewe nk'umuntu akuravye agaca kuvuga aho nyene ngo musha zaduka wapabwo umuga ndakubwira ijambo nawe uvuga ati mrambabarira abanyakuba ariko rero nimba uca umubwira ijambo muri wowe uca ugenda urimagina iryo jambo mba nakubwiye kabisa Ersi nimba atari banga ufise aba ex bangahe ni bon tube relaxé tuyage tuganire ufise aba ex bangahe Ersi babiri umwe wo kwishure wo kwishure ndamukubwiye umwe wo kwishure namba yitwa nde babiri okay ubu uri en couple n'umutipe ameze gute nta numwe why nta numwe nyene kubera iki Ersi kubera iki kandi utesa ico gisuko n'ukuntu kizimvye urisubire yuko atamutipe akigaramira Emilio Sense ya Ersi wenyene Ersi ntakaza afise ntaki ahubwo ifa kundonderera rega n'ingorane Ersi uri en couple oya kuzihe mpamvu nanje kubironderera bataje kundondera ariko je abakobwa murantangaza none ajya naho byoshika ugasanga wakunze nk'umutipe ukamubwira ati abana ati wa mutipe je nagukunze vraiment nagupfiriye tube mu rukundo ntibiragushikira hagihe sometimes nyene jabo bishaka gushika nga namwe muri abana babi muca muponda duponda gutira egura nyemere ndaje gupropose ucinyemerera mugare ushitse icyo kajya kademu kanyirondere kandi mwebwe wimwaza yuko mutatu mwe muvuga abatipe mwebwe jewe vraiment Jesse ndimo mugasi bon tureke wewe dufatire mu bwinshi bw'abigeme ntibavuga abakobwa muri mu marigana bamwe bamusa tujya mutipe arameni inoti tujya mutipe ameze kuno tujya mutipe asha nta kigenda mugeze hariya ni nkoko
none Elsie umu ex wa mbere mwapfuye iki? twapfuye iki ntaco nibuka navyose ntaco nibuka mwakundanye ikiringo kingana gute basi mane imyaka myinshi nk'ingahe 2 ans 2 ans est-ce que yarumva ko ari fier ibyo bakuvuga ko yaravyihanganira yarabisiporta byari byifashe gute yari na muremure wanashimye muremure ari hanande yaransumba nakubwiye kuri mugufi aje ugende ni mugufi bro ari mugufi ba nta makuru ufite dukire ku mayangi gatonya ego ni bon reka tuyaje mwahuye gute mukuza kudraga wabona byishimiye cyangwa hariho ikintu kumbura ariko araprofita kuri wewe murundi nta kintu kimwe ariko araprofita yaranyishimiye araza kumpopoza nanje acasanga rero muri ico gihe nanje ndi muri mood ndamwemerera muca murabana umwaka umwe ngo ba umwaka ugira kabiri ngo ba Elsa ati ndagukati cyangwa niwe yagukati akabwa ntimukunda kwemera ko babakatira yarankati niwe yagukati yagufatanye iyindi tipe we oya nta tipe yamfatanye byagenze gute sindi ikintu twapfuye nyene bica birangira nyene dutokanye ucufatana n'uwa kabiri muca mumarana imyaka ingahe canke amezi angahe canke iminsi twaramanye umwaka umwe ejo aca aragenda yagiye hanze ubwo nivyo abo ba ex bawe nta majambo canke imvugo zimwe zimwe zishobora kuba zikuvugwa ko bishobora kuba byarabatumye badendebukirwa Elsa aya frère umaze kwenga abahungu banga Elsa umaze kwenga abahungu banga kubenga like nk'umutipe akaza ukamubwira ati no kamera utari muremure n'ubundi ndakubenga utari muremure ubu rero nka komanda nka komanda aje kudraga kugupropoza nka mariage no kwemera kandi mwese murera ajya ntitureha man no Muja nitureha wabibaza ko komanda umusumbye uburebure ahabwa ngira aransoma ndarega sinda maze kumwana mwibaga sinda basi uvyumviriye kujya umubona muri televiziyo urisubire yuko wowe umusumbye uburebure ngira aransumvye nze ndamuhoze nawe umusumvye nze ndamuhoze nawe turabe muremure wariyo Elsie fata amasegonda 30 yonyene kumbura ushobore kudusangiza intahe y'ubuzima bwawe muri rusange kuva uvuka uca ubwenge ibyo watanguye kubonesha amaso yiwawe ibyagiye birakubabaza ibyagiye birakwigisha amasomo menshi wagiye uraronka biciye ku buzima bw'imibereho yiwawe cyangwa y'umuryango wiwawe utubwire nyene intahe gatonya nko masegonda 30 cyangwa nk'umunota umwe James mvuka naravutse ndabaho nk'abandi bana kujya babaho hamba ndiga amashuri ndabona ngene meze nganye nca ndatangwa ngene kugira ama complexe muri jewe kabona abandi bana mwibarabara bagira bajyana inzara eheraba ngene ahantu sinibuka ahantu naba naragiye kuvuga ati ngira ntangure kwiyakirira kenshi mama naramubaza mama kweri kimeze uku mama kweri kije ntashoboye kuba muremure jean ngene mama muri we akumva ngene kumenga arababaye hama ndagera 7ème ngene uko nyene witeme gatsanga mwigaye n'abana atashaka kugusipota umwanya wose nubwo ugiye ahantu ugatsanga jean baciye bahora ahubwo baciye baja mu yindi deba yabo mugabo ntibakwemereye ko unashikiza n'iciyumviro nevye muko nyene muganye ndaronka abagenzi barambwira ati vraiment faut kuza jean fier yiwawe kwera nturi wenyene hari abandi jean wawe nuko basi tutovuga basi ego ntutembera ngo ngugire
nguraba abandi ngene bameze ese warakomeye we nukuri mugufi mbwa hari abandi bibimuga hari abandi bamugaye ngo uragenda kandi warashojwe amahirwe yo kwiga none kubera iki Jean muri wowe udashobora kuba vyaha iwawe sawa ngenda ndagenda yakira nevyame niho haca haba ijya kanyu ijya mwigisha hama ngene ndatangura ndabisipota uko nyene ndaronka abagenzi vima k'abagenzi naronka wasanga ari bareba ugasanga nije ndi mugufi muri jewe ubwo nkavuga ati none nk'abantu bahava babona je turi kumwe n'aba bantu hava biyumvira bagenda bagufasha ukuboko oya abana shiro n'amaboko twafata amaboko jewe turada kuyafatana ari kuhama hama tukagenda mwibarabara kandi bakumva ko bari vyahi wanje vima kumva ko baryohewe nubwo waje haragati dushaka kujana na Yesu kandi ngene sometime urabagasazi ndabumusazi vutu amanda ngandi yakiruko nyene ndaheza n'amashuri unarahejeje muri make urugendo rwawe rw'ubuzima aho umaze kuva naho umaze gushika tugwite gwiza ko rwabayemwo ibisanga bike canke tugwite gwiza buke buke kubera ko wagiye urakomereka cyane wari gwiza buke buke kwa kenshi nagenda mpura n'ama complexe menshi tuvuga ubu rero ubu ni same vous êtes une jeune fille diplômée witurije ku gisuko cha combien 1,500,000 wa 1,000,000 c'est quoi uba wumva umerewe guteza uba numva meze neza cane gose mu kibano muri babagenzi cane gose atashaka kwa vyaye wanje ndakureka mugata kuramutsa gati nsameze neza hama bigaca birangira utashe nanje nkitahira iwacu kabisa RC bimwe mu mbono ya nyine cubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi akunda guhimiriza abajene cyane mu mbono ya 2040 2060 arakunda guhimiriza abajene gukora cyane gose arakunda guhimiriza abajene kugira ubushakashatsi kugira ngo kumbure dushobore kuvumbura byinshi basokuru batashoboye kuvumbura wewe nka RC nk'umu jeune fille diplômée nk'ubu nko guhuza na nyene icubahiro ikintu cambere wotangura kumusaba n'igiki notangura kumusaba akazi ba akahe nyene parce que ubuzi ni bwinshi ijambo rya mbere utangura kumubwira umufam d'affaires ukikorera ibyo wanje muga bya bindi bana ugatibi nuko ndabikoze no kwinjiza ikintu nk'ivya hers tufate nko baguhaye nka sponsor ya 10 millions nka president araguhaye nka sponsor ya 10 millions ategenda ukore ikintu mba ukora n'igiki no kubaka ahantu ihirero ry'imfuvyi bafashe imfuvyi nkatanda bafasha nkafasha n'abagana bo mwibarabara hama nanje nkacanza ndakora ivyo vy'iwanje muga Jean nkacanza ndibuka babandi ndetse ndabafasha ukabikora muri ayo 10 millions nyene yego nkubaka nkagira nkaronda ivyo bafungura ana abana b'imfuvyi bira ko bashaka abantu babanezereza babitaho akabisa RC birashitse nk'umusheri wawe araguhaye nk'imiliyoni 3 uje kugira shopping y'impuzu izo miliyoni 3 bibaza yuko zoherera mu kineza na neza muri business nyabaki muri 3 millions iyo nawe ndiko ndakora iyo nawe naratanguye ndiko mvuga nk'ubu nyene uratasha umusheri wacu akudana nka 3 millions ati masheri ndaguhaye agakado ka 3 millions genda ugire shopping nawanza nkagira shopping nkiyangaye byonze ibintu byose byo byarazimbye ndamenya ubu ngo bigeze nga tufate nk'iya 2,500,000 basi 2,500,000 sava muga nkaguhereza uri umudandaza sinibatsa ko byogenda uko RC nigiki ushobora kuba uri kurakora kugira ngo kumbure ushobore guclear akazi wowe ubwiwawe quand vous avez dit que mukeneye kuba aba femmes d'affaires les femmes d'affaires
wavuze ko ukeneye kuba umufemme d'affaires ni iki kintu ushobora kuba uriko urategekanya gukora canke ikintu ushobora kuba uriko uriyumvira kuzokora cyangwa gukorana n'abandi kugira ngo ushobore gutanguza ubwo buzima uwo mwana kintu kandi ko ndakora ndarindiriye muri leta bigende neza bakwangaje muri leta cyangwa nawe unyagaje n'ibisanzwe si muri bwabo kabisa. Merci. Mama papa bose baracariyo bose bakora iki? mama n'umwigisha. Wow. Kandi abigisha tujura abigisha haguma hagaruka abigisha aho kantu papa wawe ameze cyo kimwe ari abigisha babi n'abigisha beza Merci. Uyu munsi rero utubazo tubiri twanyuma hamashe turangiza ikiganiro. Uyu munsi umutipe yoza kutraga RC agataha amwemereye RC akavuga ati yes ndavyemeye. Ni umutipe yoba areha gute, yoba ameze gute, uboga ari bwe bwa bugera hehe, yoba baye mu buzima bumeze gute, yoba afite akazi kameze gute RC? Umutipe nyene muremure akazi peu importe akazi yo bakora mugafise wa mutima w'urukundo kandi afise wa mutima wo gutaha umuntu ngena ameze afise umutima w'urukundo. Hari ibintu ushobora kuburabira ku batipe asu umutima w'urukundo? Guhana umwanya hari abantu mumukundana muvuga usanga nta mwanya baguha. Hari abatipe usanga iyo bakeneye umudemu bamusohokara mu kabare bakamugurira agasmine off kamwe na brochette bacambwira ati tuje mu igeto. Kuri RC biramaze kumushikira. Ariko bagiye bahungu bahanuye iki RC? Mugasi byiza biga no kwanza mukavyumvikana mapana kucuvuga ngo jango kwango namusohokanye reka ngo cenda mufatiraho rame. Ariko yonge siriho iriho. Ariko rimwe na rimwe hari igihe inategwa n'abakobwa. Hari igihe yifasha guhamagara RC agacaza azana na Benisho nanje nanaka muje kujya utunoti twa uribaza tw'utwo tunoti twoja tugenda uko nyene kwera. Numva yuko n'abakobwa mu bifite mu ruhande. Wocu usuma umwe muri abo. Wocu usuma umwe muri abo. Apana ncasuma umwe muri abo. Utarajoye. Nusuba wabazanye none. None hagati y'umuhungu n'umukobwa bigenze uko ndabafite. Nenda kwazi none wose unaca rega fata ego cyo bari ryambere twicaranye. Basi tuvate ko ryo barigira nka kabiri. Mbwa nkaca mbona ngene umeze. Ati sawa ntacu naje kwangira ibi. Rigira kabiri. Ariko yakuriye. Oya. Oya. RC fata akanya amasegonda 5 gusa imbere yuko turangiza ikiganiro cacu ko muri ushobore gutanga impanuro ku bakobwa bari ko barirukira abashuga daddy n'abahungu bari ko barirukira abashuga mami. Amasegonda 5 gusa aratwende bro. Amasegonda 5 yonyene ugire akantu bahanuye just abige bari ko barirukira cyane mu bashuga mami mu bashuga daddy n'abahungu bari ko bariruka mu bashuga mami cyane. Fata amasegonda 5 gusa ugire utuntu bahanuye gusa. We umwigeme w'umu intellectuel yizi. Ababikora saba intellectuel. Nyene erega Fage uvuga ati bivana n'ubuzima baba babayemo. No, umuntu wese bivana ahubwo n'ukuntu abatahura ikintu. Je ndashobora kuba mbona umenga taye yawe n'ukuntu ureha ukamenga je birambangamiye bitari kuri jeyo. Aho ugasanga wewe donc vous êtes fier y'ico muri co. On va toutes les personnes n'ont pas la même perception, même vision, même entendre. Tiese ndishogira imboni imwe ngo twumve kumwe. Sivyo? Rero nico bituma mvuga ati bahimpanuro. Nta je no baha. Muga usanga babonamwo inyungu. Bashaka ati ibintu nitwo bivamo. None bava mu kintu kigira. Biramaze gushika none wowe kifuza umushuga daddy none. Aya. Ntana rimwe. Siyo yuko nk'uwozi gishuga daddy kivuye nko muri Europe utoshakira pe. Ntana rimwe. Nacho kwakira. Idolari wari wowe n'ukuntu ryadute. Aya ndicoko. Okay, RC ndagushimire cyane rero. Merci nawe. Waryohewe niki? Kwera umusato sara. Yes, bakunzi ba About Media ni RC
uko biri kose muramuzi kandi musanzwe muri ko namubona ku mbuga nyinshi zigiye zitandukanye ku biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Impamvu dushima kuzana abantu benshi nk'aba intahe yawe cyangwa intahe yiwe irafise icyo ishobora gufasha mu buzima bw'uwundi muntu uwo ari we wese. Rero icyo tugusaba gusa ni gufyonda kuri subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo uko biri kose ukomeze ukurikirana ibiganiro byacu ku munsi ku munsi. Jenny MC Ivan mutima w'u Burundi behind camera ndi kumwe na Pax Alaba. Ciao ciao.